Banze kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, ku mazina yanjye nitwa Remegio, nkaba nezerewe kubana namwe kuri uyu munsi. Hanyuma Imana ibahezagire mwebwe mukurikirana muturaba ku biganiro vyacu by'ijambo ry'agakiza TV. Imana ibahezagire cyane gose. Hanyuma rero uyu munsi nagombye kugira ngo tugire ico dusubira kwigishanya mu ijambo ry'Imana, naryo iryo jambo ry'Imana tuza kuribona mubi Abikolosayi igice ca kabiri guhera ku murongo wa kane niho tuza guhera. Ariko imbere yuko ntangura kamane nsenge. Data wa twese wo mw'ijuru, ndagushimiye ndagukengurukira wowe uri Imana isobora vyose, wewe wemeye ukatwitangira ukabambwa ku musaraba. Eka uri Imana isobora vyose, uri Imana ya Isaka, Ibrahimu na Yakobo. Nkaba ndaguhaye iki kiganiro ngiye kuvuga, iri jambo ryawe ngiye kwigisha kuri uyu murongo w'ijambo ry'agakiza TV. Ndagusavye uhezagire n'abagiye kuryumviriza nabo kandi ubahe imbaraga n'ubusobozi. Eka kandi nkomeza nsengera n'abandi bose hirya no hino, nibumva rino jambo ngiye kwigisha rizobagirire akamaro mu mitima yabo, uzabugize neza. Rero nkaba ndagusavye Mana, jewe ngiye kugurura akanwa kanje, wewe aba ari we wivugira, uzabugize neza. Byose nkaba ndabigusavye muri make, ukomeze kubikora ni mu izina ryawe ryera, amen. Rero tugiye gusoma mu Abikolosayi igice ca kabiri ku murongo wa kane. Umutwe w'ijambo uravuga ngo gufatanya na Kristo no kwirinda ibihendo vy'isi. Muravyumva yuko ngo gufatanya nande na Kristo no kwirinda ibihendo vy'isi. Umurongo wa kane uravuga ngo mvuze ivyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha amagambo y'inyosha, ngo kuko naho ntari kumwe namwe ku mubiri ndi kumwe namwe ku mitima. Nezerewe kandi mbona ugushira hamwe kwanyu kwiza n'ugushikama mu kwizera Kristo kwanyu. Haleluya. Murumva yuko iri jambo twandikiwe n'Abikolosayi batubwira yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo anezererwa nuko ngo tugirane twese ngo tuba hamwe, tugira mu rukundo rumwe, tugiranira ubumwe. Bene data, wewe aho uri banze wiraba uburiwe, mbe urafitaniye ubumwe na mugenzawe, urafitaniye urukundo na mugenzawe, urafise kumvikana na mugenzawe. Ico nico kintu iri jambo ry'Imana ritubwira. Dukwiye kuba twese turi hamwe dukurikira ijambo ry'Imana. Umenye yuko mu vyo ukora, mu vyo wiyumvira, Imana irikira turaba, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu vyo dukora vyose ngo ari kumwe natwe mu mitima. Ico kintu cyo dukwiye kwiga. Niwe wagomba gucumura, ukagomba gucumurira mugenzawe, uzamenye yuko Yesu ari kumwe nawe, Yesu ari kumwe nawe mu mubiri. Ico ni ikintu ca mbere tukwiye kwiga nk'abantu tuzi Imana, nk'abantu dukurikira Imana. Ico kintu twakigenderako, Imana nayo izadufasha. Haleluya. Iryo niryo jambo ryiza cane gose nagize ngo twirinde amosha mabi. Wirinde mugenzawe. Niwabona mugenzawe ariko aragutwara mu nzira mbi, umwirinde. Ntukakurikira ingendo yiwe, ntukakurikire mu vyo ariko arakubarira. Hariho bamwe ashobora kukubwira ati tugende kwiba, nawe ukacugomba kuza kumwumvira. Hari uwundi ashobora kukubwira ati tugende gusambana, we nawe ukacugomba kumwumvira. Hari uwundi ashobora kukubwira ati ngo ntukuzosubire gusenga. Mwene data, uwo muntu nk'uyo ntuzokwigere umwumva. Hari bese bazoguca imvutu mu vyo ugomba gukora, hari bese bazoguca intege kugira ngo uhebe ico kintu. Ariko ni wabuzi ko ukurikira umwami Yesu Kristo, uzokomeze kumukorera n'inguvu zawe zose, nawe azaguha imbaraga, azaguha abamarayika bakuyobora. Kuko hari bese bagomba kuguca intege, ariko ndi ngaho kugira ndakubwire yuko Yesu ari kumwe nawe. Abo bose bari inyuma yawe, abo bose bariko baravuga ivyo kugira ngo bikuryamike hasi, umenye yuko abo atari Imana yawe. Uyewe Imana yawe niyo mwijuru. Senga Imana yonyene, aba ari ugirante, aba ari uzokurikira. Abo nabo basengere, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo dusengeranire. Bene data, ni waba ubona yuko mugenzi wawe ariko aragutwara habi, hako nawe uvuga ati reka ndamwanke, hubwo fukama umusengere. Ico nico kintu ca mbere nk'abakristo dukwiye gukora. Hakugira ngo ufate mugenzi wawe ngo mwankane, mubonane urunuka. Fukama, nyabona ati ari mu bibazo, mufukamira umusengere. Kandi wabona ati kwere ati reka ndabona umuntu ari mu bibazo bikaze cyane, genda umwegere, ntaro gukubita, ntaro gutera amabuye, ariko umwegere.
kuko kuza kumwararaza mu mabarabara ivyo ntaho bizokwigira bimushikana. Ariko niwamwegera ukamubwira ati iki kintu iyo nzira uriko urajamwo n'inzira mbi, azagutahura. Natagutahura muri uwo mwanya, yes, Imana izagira ante, irashobora kumwinziramwo ukagira ante, ikamutahuza. Ariko kuvuga ngo reka ce nkora iki niki niki, ngo kubera ngo naka ngo ntariko ndumvikana nawe, aho uba uri kurihenda. Wewe uri kurankurikirana, ndi ngaha kugira ngo ndaguhoza umutima wawe, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ari kumwe natwe mu mitima yacu. Nawe umenye yuko Yesu ari kumwe nawe mu mutima wawe, Yesu ari kumwe nawe mu vyiyumviro vyawe. Iryo niryo jambo dukwiye kugenderako nk'abantu dukunda Imana. Haleluya. Iryo ntitwarigira ngo nezerewe ngo kandi mbona ugushira hamwe kwanyu kwiza no gushikama mu kwizera Kristo. Urumva byumva bene data, anezerewe. Yesu azanezerwa abona yuko twese turi hamwe turi ku mugozi umwe, turiko turamukorera mukuri. Ico Yesu kizamunezera. Ariko niyabona turiko turajyana, niyabona turiko turicana, niyabona turiko turatukana, Yesu nibizokwigira bimuryohera. Ariko ibizamuryohera nuko azaryoherwa abona yuko wewe nanze turiko turakora igikorwa ciwe, turiko turanezerwa, turiko turamwambaza kw'isi yose. Ivyo nivyo bizanezera Yesu. Ariko nutabikora, wewe uri kurankurikirana, Yesu ntazoryoherwa. Azaryoherwa twese dufitanye umutima w'urukundo, azaryoherwa twese turi hamwe. Ariko igitangaze muri iki gihe tugezemo, abantu benshi bariko barajyana, abantu benshi bariko barankana. Mwene data, iki ni cyagihe nawe ukwiye gufukama. Ibi ni cyagihe ukwiye gufukama kugira Yesu nawe aguha imbaraga, aguha imbaraga zo kugira ngo umukurikire. Niwumva ijambo rikubwira ngo niwanke mugenzi wawe, uzomenye yuko uwo atari Yesu, uzomenye yuko ari Satani agomba kugira ngo akugerageze. Mwibuke ingene Satani wewe icarondera no kugerageza abantu. Mwibuke ingene yagerageze Yobu. Ivyo ni ibintu yakora akagumaza kumuteranya n'Imana. Ariko Imana yaramenya yuko Yobu wewe akunda Imana, yaramenya yuko Yobu yubaha Imana. Ariko Satani yakora uburyo bwose kugira ngo Imana yanke Yobu. Rero Satani nta kintu na kimwe ciciza azokwigira akuzanira imbere yawe, ahubwo azakuzanira ibibi. Mwene data uri kurankurikirana, mwibuke n'ingene Yesu ariko arasenga ya minsi 40, Satani yaramugerageza aramuduza ku mantuze ku magorofa hejuru, aramubwira ati ngo niwansenga ngo ibi vyose ubona kuri isi ngo bizoba ivyawe. Bene data, ntuze Satani azakuzana mu bintu akwereka ivyiza, azakuzana mu bintu akwereke yani ibintu utari bwigera ubona. Ariko ico nawe ukubwira coco, nomero wati nawe uri umukene ubuze amafaranga yo kurya, wewe kurikira Yesu gusa. Kurikira Yesu aba ari gukurikira, ntagire uwundi ukurikire Yesu wenyene. Yesu azaguha ibisumbi vyo Satani yoguhaye, kuko Satani we arabiguha the end of the day ukabizira. Ariko Yesu yaguhaye ntakwambura, Yesu yaguhaye abiguhana mirere na mirere. Mwene data uri kurandaba, wewe uri mu bibazo, ndagusabe ukurikire Yesu. Ndagusabe ugiranire urukundo na mugenzi wawe, ndagusabe ugiranire ubumwe na kila muntu wese, kuko Yesu ntiyigeze atororanya ngo wewe naka. Yadukunze twese, yemeye aradupfira twese. None nawe uri kurandaba, reka ndagusabe nawe ukunde mugenzi wawe, ukunde mwene wayo, ukunde wari we wese, kugira ngo twese ngo tubone bwa bwami bwo mwijuru. Nta kindi turiko turarondera, tugomba bwa bwami bwo mwijuru. Haleluya. Nibwo tukeneye, nta wundi muntu ariko ararondera ikindi kintu cyayo cyose. Ariko tugomba iki? Ngo tugomba ubwami bwo mwijuru. Tukwiye kuja hamwe tukizera umwami Yesu Kristo. Nta wundi muntu dukwiye kwizera, ni Yesu gusa. Haleluya. Nitwamwizera nawe azatwizera. Ngo nuko nk'uko n'umurongo wa 6, ngo nuko nk'uko ngo mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, abe ariko mugendera muri we. Haleluya. Muravyumva yuko ngo nk'uko twamwakiriye tukamwizera tukamukurikira tukamwambaza ku isi yose nzima tumutangaza, nuko tukwiye kugira ante? Kumukurikirana, tukamugenderako, tukemeza ivyiwe. Mbewe uri kuremeza ivy'Imana? Mbewe urafise ibiriko biraguca intege? Mbewe uri kuragomba guca intege mugenzi wawe? Iri jambo nagomba yuko ugendanira kuri ryo. Ntugace intege mugenzi wawe. Haleluya. Ntugace intege mugenzi wawe, ariko ugendere muri Kristo,
ugendere muri Kristo. Niwagendera muri Kristo ibintu byose azagira ante azabigukorera. Haleluya. Iryo niryo jambo tukwiye kumenya nk'abakristo. Umurongo w'indwi uravuga ngo musize imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima. Haleluya. Bene data muravyumva ngo niwaba warasinze imizi muri we, nta muntu n'umwe azokwigira guca intege. Nomero watazoza abakugerageza, ariko uzakurikira umwami wawe Yesu. Hazoza abakugomba kukugira ngo bagucinagirire hasi musubire hasi, ariko uzakurikirane umwami wawe Yesu. Nta muntu n'umwe azokwigira guca intege. Uzoguca intege ni Yesu gusa, ariko Yesu nawe ntazokwigira guca intege na gatonyi. Abandi bose mubona bande nabaki, ntuzokwigera ubatinya, ariko uzatinye Yesu gusa. Haleluya. Abari wazagira ante abari uzagira ante uzakurikira wenyene. Mushinga imizi muri Yesu Kristo kugira ngo abari we tugenderako wenyene, ntagire uwundi tugenderako, kuko nitwagendera muri Yesu tuzabona ivyiza. Haleluya. Tuzabona ivyiza cane gose. Haleluya. Nitwabikora ivyo byose Imana izabiduhembera, kuko ngo Yesu nta kindi kintu aguma adusaba no kwizera ivyiwe gusa. Niwizera ivyiwe uzobwizere. Kandi mpereze kuri uyu murongo w'8 ngo mwirinde ntihakagire ubabwira inyangano, abanyagishize ubwenge bw'abantu, ari bihendo by'ubusha, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ivya mbere byo mw'isi. Haleluya. Bene data, iri jambo ni jambo tukwiye kugenderako, ni jambo tugiye kwiga kugira ngo turigendereko, tukirinda abo bantu, nidukurikira ivy'isi, nidukurikire yani byo Satana agomba kutwinjizamwo, ariko dukurikire Yesu gusa. Nitwakurikira Yesu byose tuzabironka, ariko nitwagomba ngo dukurikire Satani azaturunda muri ca gihonomo. Nta handi hanazadutwara Satani. Bene data, nuve muri izo ngeso zawe urimwo, nuve mu vyaha urimwo, ariko ukurikire Yesu. Ijambo nyakuri nagombye kugira ngo mvugane namwe nukugira ntugatinye umuntu n'umwe. Umuntu n'umwe bene data, ndarisubiyemo, ntugatinye umuntu n'umwe agomba kuguca intege mu bikorwa vyawe uriko urakora. Nyamba uriko uratangaza ijambo ry'Imana, komeza uritangaza. Nyamba uriko uravuga ikintu cyose kijanywe n'ijambo n'ivy'Imana, komeza ugikora. Ntazogira umuntu n'umwe aguca intege. Yesu nawe ari kumwe nawe. Yesu azakuzigama. Yesu azakurinda abasi babi. Yesu azakurinda imitego mibi ya karande. Ndavyizera 100% niwamukorera. Abo bose bagomba guta hasi, fuka mu basengere. Fuka mu basengere, niwabasengera byose bizahera. Reka nsenge. Data wo mwijuru, urakoze cyane kuko wabanye natwe, watuzigamye, waturinze rupfu na kuzimu, turinda imyuka mibi itandukanye. Uri Imana isobora byose. Ndanagushimiye ku ijambo ryiza ryawe nshikanye ku bana bawe. Ndagusavye urihezagire, uririnde imyuka mibi, imyuka y'abarozi, imyuka ya karande, mu izina rya Yesu Kristo nuhabwe icubahiro. Ndagusavye Mana iri jambo ku muntu wese rizashikira, rizamugira akamaro mu mutima wiwe, rizamuremeshe mu izina rya Yesu Kristo. Arabari mu bibazo unabo kandi Mana rizabaremeshe, uzabugize neza. Reka Mana ndagwaye n'abagwaye bose bari ku mpande zine z'isi, nabo kandi ubatacinge n'ikiganza cawe Yesu Kristo, bakire gukira. Mana n'abari mu bibazo bitandukanye, nabo kandi babone ikiganza cawe, bave mu bibazo barimwo, bagira umunezero mu izina ryawe. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo abaremerewe bose ngo nimuzi wanje ngo ndabaremurure. None Data wo mwijuru, kuko wiyemeza ugatora imitwaro yacu yose, Data wo mwijuru ndagusavye uyakire, uyitwishuye twese ngo tugire nte turonke umunezero mu mitima yacu. Nkuko wavuze ngo uri kumwe natwe mu mitima yacu, uri kumwe natwe mu mibiri yacu, ukomeze kubana natwe. Waravuze ati ngo nimwasenga mwizeye mu izina ryanje, bo byose nzabibakorera. Ndavyizeye kandi ko byose ugiye kubidukorera, nuhabwe icubahiro. Ntabwo navuga byinshi ngo nsarare, ariko ndazi ko byose ubyumva ugiye kubikora, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Tuzasubira uno munsi. Bye bye.